turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira sincera.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Mu Burundi abavyeyi b'abana biga ku ishure ryegeranye na Paroisse Katolika nkuru y'intara ya Makamba barajushinga n'amasanganya y'amapikipiki amaze imisi ahitana ubuzima bw'abana bo kuri iryo shure. Batwara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane gose, hanyuma ntibashobore gukontorora vitesse. Nta kindi kibabaje nuko gukoza umwana basha biruka. Uyu ni mubona Jules niwo muyobozi w'ishure shingiro ya kabiri y'Imakamba tuza kugendera muri ano makuru. President wa Amerika ari muri rugendo muri Angola. Muri urwo rugendo rwanditse amateka ya Amerika na Afrika yitanze ko akarorero nk'umwe mu bakunda gari ya moshi agira ati sindababesha ndi imbere mu banyamerika bayikunda nk'ikire senateur nahora nkora urugendo rw'ibirometero 340 rumva na muhira rungeza Washington DC ku kazi. Ibi bisiguye iki? Turabigaruka ko muri ano makuru. Namibia yatoye umuprezida wa mbere w'umugore yitwa Netumbo Nandi Ndaitwa. Ivyamuranze navyo nyene ni muri ano makuru. Ingingo y'Ubushinwa yo kuvanaho amatagisi ku bidandazwa vyabwo bija mu bihugu bikenye gusumba ibindi muri Afrika izotangura kuja mu ngiro mu ndwiza. Idonido y'ano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ari mu rugendo rwa President Donald Trump ari mu kuramutswa Amerika azoje Paris mu mpera y'ano makuru ni mu mpera y'ino ndwi murantunga ni muri ano makuru musangwa ikaze kandi mwakoze guhitamo ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu vugwa mu gisata c'umutekano mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Barwanyi mu rugwa wa ADF ukora ntagondwa zitirira idini rya Islam bisha abantu 9 bo mu gitero bagavye mu seruko bice abantu 9 bo mu buseruko bwa Kongo ni mu gitero bagavye uno musi bakanyuruza abandi 3. Fidel Nyongabo mu bishwe barimwo uruhinja rw'amezi 8 n'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 nk'uko vyatangajwe kuri wa gatatu n'abategetsi ba Kongo. Abagwanyi b'umugwi ADF bakoze ibitero mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ku basivile mu mihana yahitwa Tenambo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo Colonel Mark Hazukai yasavye abanyagihugu kwama barikanuye. Abagwanyi b'umugwi ADF baraturiye kandi inzu muri iyo mihana bongera banyuruza abantu 3. Ibitero vy'umugwi ADF vyariyongeye mu bihe vya vuba bikaba vyateye bitandukira igisagara ca Goma n'intara bihana urubibe ya Ituri. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu yaragirije umugwi ADF ko wisha abantu amajana n'amajana unyuruza abandi barengeye abo barimwo igitigiri kinini c'abana. Mu cegeranyo casohotse mu kwezi kurangira ishirahamwe ONU ryarashize umugwi ADF ku rutonde rw'imigwi yitwaje ibigwanisho igisibije mu buseruko bwa Kongo. Yasavye ko abahonyanze bikomeye agateka ka muntu bakurikiranwa. Fidel Nyongabo urakoze. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse no musi kwa gatatu mu gisagara ca Lupito ku musi wa nyuma mu rugendo arimwo muri Angola. Uru rugendo ruvuze vyinshi ku migenderanire ya Afrika hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fide President wa Amerika Joe Biden yagiye mu gisagara ca Lupito kirimwo ikivuko guhayagiza umugambi wa leta yiwe wo kwagura inzira ya gari ya moshi izokoreshwa mu gutwara ubutare bufise akamaro gakomeye cyane buvanywe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bugana mu bihugu vyo mu burengero bw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ingurane y'imiliyoni 550 y'amadolari agenewe gukoreshwa mu mugambi wo kunagura no kwagura iyo nzira ya gari ya moshi. Nta tariki yatanzwe ku vyerekeye guheraheza uwo mugambi. President Biden yatangaje ko igihugu ciwe kizobandanya gukorana n'umugabane wa Afrika mu kiringo kirekire kiri imbere, igihe yabonana na President wa Angola Joao Lourenço ku mugwa mukuru Rwanda ku munsi wa kabiri w'indwi. Hari mu rugendo rwiwe rwa mbere ari nagwo gonyene agize ku mugabane wa Afrika ari mu mabanga yiwe ya president. Rubaye indwi nkeyi gusa imbere y'uko ikiringo ciwe kirangira. Angola imaze igihe kirekire ifitaniye imigenderanire ikomeye n'Ubushinwa n'Uburusiya, yamara yari yegereje kurushiriza n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi mu bihe vya vuba. Angola ishaka gukomeza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu vya gisirikare hamwe n'umutekano. President Joao Lourenço yabitangaje ku munsi wa kabiri w'indwi.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Fidel Niyongabo yaraheje kutubwira ivy'urugendo rwa Joe Biden ku mugabane wa Afrika, mu gihe rero President wa Amerika Joe Biden ari muri Afrika, mu igihugu ciwe kikaba gisa nk'igihanganywe n'Ubushinwa mu kugira ijunja kuri uwo mugabane wa Afrika. Ubushinwa nabwo bwatangaje ko ingingo yabwo yo kuvanaho amatagisi ku bidandazwa vyabwo bija mu bihugu bikenye gusumba ibindi muri Afrika izotangura kuja mu ngiro mu ndwiza. Fidel aragarutse. Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi akomeye aserukira Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze igihe bihiganira amasoko yo ku mugabane wa Afrika. Ubushinwa bwatanguye kurekurira ibidandazwa bitari bike biturutse mu bihugu bikenye kurusha ibindi muri Afrika kwinjira ku butaka bwayo bidatanze amatagisi kuva mu mwaka w'2005. Yamara bwarongereje igitigiri c'ivyo bidandazwa. Ubushinwa bwarahaye ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika amadeni y'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari bubicishije mu mugambi wayo werekeye iterambere Belt and Road Initiative. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko Amerika yiyemeje bikomeye ku vyerekeye gukorana n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika mu rugendo rwa mbere yagize kuri uwo mugabane muri iyi ndwi. Amerika isanzwe ifise imigambi yo gukomeza ubudandaji n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Ifise umugambi kandi wo kurekurira ibidandazwa biturutse mu bihugu bimwe bimwe vyo ku mugabane wa Afrika kwinjira ku masoko yayo bidatanze amatagisi. Uwo mugambi witwa AGOA. Fidel Niyongabo, turacari kumwe. Namibia nayo yatoye mu president wa mbere w'umupfasoni yitwa Netumbo Nandi Ndaitwa, yari cegera c'umukuru w'igihugu, akaba yaserukiye umugambwe SWAPO umaze imyaka 34 ku butegetsi bw'ico gihugu. Intsinzi ya Netumbo Nandi Ndaitwa afise imyaka 72 izokongereza ikiringo c'umugambwe SWAPO umaze imyaka 34 uri ku butegetsi muri Namibia kuva ico gihugu cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990. Yaronse ibice 57% vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu hisunzwe ibiharuro vyatanzwe n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Yarakeneye kuronka ibirenga ibice 50% vy'amajwi kugira atahira intsinzi. Penduleni Itula wo mu mugambi utavuganwe na leta Independent Patriots for Change mu mfunyapfunyo IPC yaje mu kibanza ca kabiri n'ibice 26% vy'amajwi. Netumbo Nandi Ndaitwa, inyuma yuko atangajwe ko ari president yavuye mu matora, yavuze ko abanyanamibia bahisemwe inzira y'amahoro n'umutekano. Yinjiye muri SWAPO mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1960 igihe wari ukiri umuhari waharanira kwikukira kwa Namibia. Yashinzwe amabanga akomeye atari make muri leta, harimwo kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Abanyanamibia baratoye kandi abagize inama nshingamateka. Umugambi uri ku butegetsi SWAPO watsindiye ibibanza 51 ku bibanza 96 mu nama nshingamateka. Umugambwe IPC waronse ibibanza 20. Umugambwe IPC watangaje ko uzoshingisha urubanza muri sentare kubera wavuze ko amatora yabayemwe amahinya akomeye. Abitegereza ibintu n'ibindi muri politike batangaje ko intsinzi y'umugambi uri ku butegetsi SWAPO itari tomoye kubera abanyagihugu batera batanezerezwa n'urugero ruri hejuru rw'ubushomeri n'ubusumbane bwa mikoro mu banyagihugu. Yamara umugambwe SWAPO wagumye ushigikiwe cyane mu bice vyo hagati mu gihugu no mu bageze mu zabukuru kubera urugamba wagwanye rwo guhabuza igihugu. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ayo makuru muhejeje kumva n'ayandi agezeho ijyanye no kw'isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya tuca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu nkundire tuyahere mu Burundi, aho abavyeyi b'abana biga ku ishure ryegeranye na Paroisse Katolika nkuru y'intara ya Makamba barajishinga n'amasanganya y'amapikipiki amaze imisi ahitana abana bo kuri iryo shure, harimo nabo amaze gukomeretsa. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda. Mu gatondo ku mutaga canke ku mugoroba mu gihe abanyeshure baba bariko barajabuka ibarabara ari benshi baja canke bava ku mashure agera kuri 5, niho cane hakunze kuba ayo masanganya. Ni nawo mwanya usanga hari uruja n'uruza rw'abunguruza abantu ku mapikipiki aho bita Matonge n'imbere y'isengero Katolika ya Makamba. Bakanibona Yohane adandariza hafi y'iryo barabara aratwiganira ukugene ahora abona urwo ruja n'uruza. Uzubona nk'utwana tuje ari 4, 5, 6 dufatanye
duto cyane nta muntu n'umwe arimo akuze nkaca nibaza ati mbe none nk'utu twana dufatanye uko kamwe gasimbye bagenda nk'umugozi mw'ibarabara bufatanye imoto nayo iza yiruka imodoka iza yiruka. Umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri Nimubona Jire nawe adoma urutoke kubunguruza abantu ku mapikipiki ko ari bo nkwegabara. Bikabonekana rero yuko batwara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane gose hanyuma bagasha ntibashobore gukontorora vitesse. Nta kindi kibabaje nuko ukoza umwana basha biruka bagasha bagenda barirukanira hanaze kugira ngo bapfume uwo mwana bamushikana kwa muganga. Ni ibintu bibabaje cyane. Nayo igituma ugonze umwana acatungwa nayo yameze nuko ugendesha ipikipiki ataruhusha rwo kwigendesha abafise canke inyapikipiki ikaba itagira ibyangombwa. Uyarongoye abunguruza abantu ku mapikipiki nawe avuga ko byamurengeye. Umuntu ava mu gikoni yaramuhoyi ku moto, umuntu ava ku ikinga ku moto. Amasanganya y'igituma arenga nivyo biko baturengera tukabuze n'urutsore dufata twananiwe kabisa twananiwe ntitubona ngire tubigenze mbere binashaka kudemisiyona tukabihagarika kubera ariko turabona navyo turakora turashaka gusanga twe turasigura ibintu bizotunanira gusigura. Kuri iryo barabara ry'Imatonge rero ntandwi yijana atamwana hagongewe. Mu kwezi kwa 10 guheze konyene igipolisi Makamba caharuye abana bagera kuri 6 bagongewe kuri iryo barabara. Ivyo na Nkurunziza Gerard yotsi nyama Imatonge aravyemeza. Ikimubabaza no kubona ayo masanganya kandi barasemereye ko ho kwigwa ukugene yokingwa. Mu bisanzwe hariho idodane hafi y'ibitaro kare mugabo iyo dodane igituma bayikuraho ntitwakimenye. Urumva ubu naho twebwe twaragerageje gusemerera tuza turabarira abatware bo ku mutumba bari mu karere ati yamara ahantu mutasize amadodane nukuri abana bagiye guhera cyane abana. Uretse ko ayo masanganya ahitana ubuzima bw'abana abandi bagakomereka inkurikizi ntizigarukiraho. Jire Nimubona abavyeyi urumva bashabahamuka baratumutwe biruka bagira gute hanyuma baca basohora n'amafaranga yo kuvuza umwana atarategekanijwe. Natwe tuba duhombye kuko uyu mwana yateza kuba ariko ariga none arakurikirana ivyigwa kandi natwe urumva turahungabana. Aha dusiketwe n'imitwe umengo yaratakaye bavuze umwana yagize accident twese dukanguka twiruka kuraba mbega basha ni wahehe n'uwo ngaha. Gerard Nkurunziza aranegura ingendo y'abapolisi badakingira bikwiye abana iyo bariko barajabuka amasanganya akaba barorera. Turana mu gatondo mugabo tubona nk'umwe mugabo urabona uhereye kujyo ku bitaro gushika kurija kwibireshi hari nk'umupolisi umwe canke babiri ico ntigikwiye. Tubona bahagaze nta ni filimbi twe turabona twumva bavuze ati kugira bagabanye umuvuduko wa motare canke amakinga tubona bahagaze uko nyene naco tubona bahindura. Ku ruhande rw'abarezi baragerageza kwigisha abana ukugene bojabuka neza ntibahure n'amasanganya ariko ku bana bakiri bato bica mu gutwi bigaserukira mu kundi nk'uko umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri amaze kubibona. Urongo yabunguruza abantu ku mapikipiki nabasaba ko abajeje intwaro bofasha. Jafet Habonayo rero dukeneye urutonde kandi rubibona mu stanteri ko no mikomine yiwe bazi kwiyandikisha ukeneye gukora akazi kugira ngo nanjye ngene ntore list kwa mu stanteri ndayigumye hama menya ati mu motari munaka je ngaha babonekana ko ndamusigura ko ndamuzi bwo gushika ntawe mbanzi shabingora ngene shora kubivuga ibintu vyogari yaho bakatwugurura ahantu cyo dukorana neza kumbura amasanganya yo punguka. Ku kibazo c'udusozi ng'abanyamuvuduko urongoye komine Makamba Irakiza Zuena ati tugiye kuciga mu nama ya komine ariko mu kurindira tuzovugana n'abajeru igipolisi gukinga amasanganya gifasha mu kujabutsa abana. Atera kama abavyeyi kwigora bagaherekeza abana babo bakabajabutsa mu ntumbero yo kubakingira. Thierry Vendayishimiye urakoze mu gihe rero ubwo bunyamwuga buke bwibonekeza Imakamba ku batwara amapikipiki bugatuma abana bahaburira ubuzima. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ho abagendana ubumuga batwara abantu n'ibintu bakoresheje amakinga bemeza ko ubunyamwuga bwabo buriko burabateza imbere bavuga yuko bubabeshejeho. Muravyumva muri no nkuru bimenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Icambere nabanza gukeza abaganga batwakiriye na leta y'u Burundi yashizeho gahunda yo kutuvura kuko ni ingwara mbi kandi babaza cyane. Muradutunga muhinga bw'ivyuma inkuru twari dusavye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo y'abagendana ubumuga bakora imirimo yo kunguruza abantu n'ibintu bavuga yuko ubunyamwuga bwabo bwatumye batera imbere siyo bari baduhaye. Ni inkuru rero y'umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
ugeze ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi uhura na bamwe bagendana ubumuga batwaye ku makinga yabo bimwe mu bicuruzwa birimo ibifungurwa, amazi, amata, amafanta ndetse n'amakara. Bamwe muri bo bagaragara bafite ubumuga bw'amaguru, abandi nabo bafite ubumuga bw'amaboko, ariko aba bose ntibibabuza gukora kuko uhura nabo ku muhanda bari ku makinga yabo, abantu babiri bari inyuma yabo bagenda babasunika. Mugabo ni Faranga Jerome agendana ubumuga, twahuye nabo mu muhanda wa Kavimvira ujya Uvira atwaye imizigo bari kumusunika. Yemeza yuko ku munsi iyo yakoze neza akorera $20 hafi 20. Je mfite ubumuga bw'amaguru n'amaboko. Je nkora akazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bija muri Kongo cyangwa biva muri Kongo bija mu Burundi. Aka kazi ndagakora n'iri kinga ryanje hamwe n'aba badufasha kudusuguma karadutunze. Dutwara ibidandazwa byose bica mwiri barabara. Icyo nageze kuri aka kazi ndamaze kuronka amakinga yisununuye atwara ibidandazwa byinshi. Umuryango nditunganije, yego muhiri wanje hameze neza. Ku munsi ndashaka kuronka 50 ku munsi. $20 nk'akarori $20 ndazironka ku munsi. Nikubwira abantu bagendana ubumuga bagenda basega. Abagenda basega navuga ati barazizwe n'amajambere ahubwo boza tukakora. Mu gihe kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ari umunsi mpuzamahanga w'abagendana ubumuga, bamwe muri bo bagaragaza ko kuva mu nzu no mwibarabara gusabiriza bakajya mu mirimo byatumye biteza imbere binyuze mu mirimo yabo bakora yo gutwara ibicuruzwa muri Kongo no mu Burundi. Kibazoheza Pascal ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60, amaze imyaka irenga 20 atwara imizigo ku ikinga. Jewe mfise abana bose hamwe bari 15, nkabo bose n'ukuri baramerewe neza, ntawumerewe nabi arimwo. Kubera iki aka kazi nirirwa ndakora, abafise n'abamaze kumara n'abandi bakiriko bariga bamaze kaminuza. Oya bariko umwe babiri nibo bari muri kaminuza, babiri nabo barahejeje baca baricara. Ni gute wishura abana kaminuza kandi ugendana ubumuga? Ubu buryo bwanje nyene bw'ikinga nibwo buriko burabahereza ubwo bumenyi, nta kindi noba ndabarengeje ko mugabo homba sintawe mpangiye kubera aka gakinga karamfashije. Wavanyemo inzu? Yego, n'inzu irimwo ni parasera yiwanje. Abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira na Bujumbura bakoresha abagendana ubumuga mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byabo bavuga yuko hari inyungu babonamo cyane kuba abagendana ubumuga batwara imizigo yabo kuko boroherezwa cyane ku mipaka. Abagendana ubumuga barakora neza cyane, baradutwarira imizigo. Yego, nk'ubu je bantwariye igitoki, bantwariye ibiraya, bantwariye itomati n'ibitunguru, bumvikanye ibeyi, ndamuhereza akantwarira akanshikanira hajya ku mabajaje kugira turonke ingene twiyunguruza, kuko urabona ko ngaha hagati atakuntu two kwiyunguruza, imizigo yoturusha kuyikorera ku mutwe. Aba bagendana ubumuga batwara imizigo muri Kongo no mu Burundi, bamwe muri bo bavuga yuko iyi mirimo bakora yatumye bashaka neza, kuko mbere byarabagora gushaka abagore bifuza kubera bamugaye. Bamwe muri bo bavuga yuko bashatse abandi bamugaye, abandi bagashaka abakobwa babyariye iwabo. Birashake napimye abagore 5 bose batavuga mboya kubera wowe ndakazi ufisi kandi numva urumva ndamaguru ufisi wowe ndubishobokana, ariko najyo nanguma ndashaka ndongora umugore wize amashuri. Rero bajya bo kwiga urumva bafisi yabo ideology mu mutwe yo kuvuga mpaka rondero umugabo ujya wize kandi afite nakazi tangura kubona ikinga. Rero iyo uzavugisha bose bazatangura rero kwemera, kubera rero usanga uyu ndashobora kubura ibiryo kubera afise ikinga no gumara jabuka ku mupaka. Twashatse kumenya imibare y'abagendana ubumuga banyura ku mupaka wa Kavimvira batwaye imizigo ntibyadukundira, ariko amwe mu mashirahamwe yabo yerekana ko abarenga 100 barimo abagabo n'abagore batwara imizigo yambukiranya imipaka ya Gatumba na Kavimvira. Usibye umubare munini w'abagendana ubumuga bafite imirimo yo gutwara imizigo ku makinga muri Uvira, usanga bake ari abakora imirimo yo kudoda inkweto ndetse n'imyenda. Undi mubare mutoya ari ukora mu mishinga no muri leta. Ubuyobozi bwa societe civile mu mujyi wa Uvira bwicara bukangurira abantu kubahiriza uburenganzira bw'ababana n'ubumuga, naho leta yo ivuga yuko yubahiriza uburenganzira bwabo kuko bafite umuministire ku rwego rw'igihugu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Turacari mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu butukiriranisha mutekano, kandi turaguma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abamotari n'ingenzi bakoresha ibarabara riva Igoma rija muri territoire ya Masisi binubira umutekano muke, bavuga kubandanya kubabera ingaruka zikomeye muri uryo bibarabara. Mu misi 3 gusa 5 muri bo barishwa, abandi barenga 10 baranyuruzwa. Kugeza ubu nta uramenya irengero ryabo. Jimmy Shukrani bakomera. Bamwe mu bamotari Ijwi rya Amerika yavugishije ibasanze kuri parikingi ya Masisi iherereye Bikeno no kuri parikingi ya Rwasama, zose zerekeza muri teritwari ya Masisi, bavuga ko ubu gukoresha umuhanda uva Goma ujya mu teritwari ya Masisi kuri bo ari ukwijugunya mu cyobo cy'intare kubera ku buryo werekeza.
Aba banyekongo bavuga ko kuri iyi nshuro bibasirwa cyane n'ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo bikorwa n'imitwe itandukanye irimo Wazalendo ku ruhande rumwe na M23. Nubwo igice kimwe cy'uwo muhanda kigenzurwa na FARDC na Wazalendo, ikindi kikagenzurwa na M23, aba bamotari bavuga ko izo mpande zombi zigira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bubakorerwa. Aho ibyo bibera ni ukuva Nzulo mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma kugera Sake muri teritwari ya Masisi hagenzurwa n'ingabo za leta. Ubwicanyi ni bwinshi kandi trakaseri nazo ni nyinshi. Urabona kuja Masisi hariho bariyere, wahura n'umuntu ngo mpereza amafaranga runaka, wayabura ni isasu, wayabura ni igiti, watinda ni igiti, ugasanga no kwamburirwa mu nzira bimwe na bimwe tuba dufite. Hari nk'isaba vango ni ere ya Kipomba nayo hano Isake yo tuba turi kunyura tuvuye kuzana ibintu i Masisi. Vraiment na ira saya ere de Kipomba nayo idukoraho cyane uko abenshi tubigitakariza mu buzima, uko iyo bakurashe cyangwa gukubita ukahinduka ikirema watakarije ubuzima. Kuva aho intambara hagati ya FARDC na M23 yuburiye cyane mu bice bitandukanye bigize iyi teritware, kuva mu kwezi kwa mbere 2023 urujya n'uruza rw'abakoresha umuhanda uva go mujya muri Masisi rwaragabanutse bikomeye. Icyo gihe bamwe batinyaga ko bashobora guhura n'ibisasu ndetse na bombe byaterwaga mu baturage biturutse ku mpande zari zihanganye. Nubwo uyu muhanda utagikoreshwa cyane nka mbere y'intambara, aba banyekongo bakora imirimo yo gutwara abantu n'ibintu bavuga ko ari bwo buryo bwonyine bubafasha guhahira imiryango yabo. Umwe muri bo yatubwiye ko ibibazo biri ku mpande zose. Ngo ikiri kuza gutuma twumirwa noneho birenze nuko turi kuje wenda kuba tuvuye ng'Imasisi turi kuzigoma, tukaza umumotari wari uri imbere yawe wagera imbere ugasanga ni umurambo wiryamiye mu muhanda. Cyananga umukiriya wabonye muri parikingi ugasanga umurambo uryamye ku muhanda ni umurambo wo mukiriya. Ubwo bicwa ni ku mpande ebyiri, ku mpande y'Abazalendo no ku mpande ya M23. Iyo wafashe ng'umuntu ufite urugo bakakujana bakakurangizanya ibyumweru 2, wenda uri gukoresha moto y'abandi uri gukorerana. Aba bamotari bavuga ko umuzi w'ibibazo nk'ibi ari ukubera ko bamwe mu bayobozi badashyira imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano birambye muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru. Hari icyo basaba ubuyobozi. Kuko M23 itari yabaho, Abazalendo nto bari bariho nabo. Tukaba dusaba abayobozi bakadufasha bakakora amaoperasiyo yo kwirukana M23 bagasubira iyo bavuye, tukabona natwe umutekano. Icyakwiye gukorwa ni uko aba bayobora abayobozi babagumye kubabwira ingingo ngenderwaho bagomba kugenderaho, ko natwe tuba dushaka kugira ngo dukore akazi, nabo bari mu kazi tena k'igihugu n'umutekano, ariko bakagombye kumenya inshingano zabo, natwe tukamenya devoir zacu, buri muntu akubahiriza inshingano ze. Kubaza rendo basaba amafaranga, buri muntu ushaka asaba amafaranga, ariko iyo tugeze Masisi za M23 aho bafite barriere imwe twishyuraho. Mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika, Bwana Tobiro Tobika Hangu, umuyobozi w'ishyirahamwe Lutte contre les violences faites aux villageois rirengera uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Masisi, yemeza ko iyi minsi mikishize yasize icyuho mu bamotari. Ni hali ambayo imekuwa wazi na imeonekana kwamba ni ibintu bigaragara cyane kandi biterwa n'abanzi b'amahoro bica abaturage cyane abamotari n'abagenzi bakoresha uriya muhanda. Ubu tuvugana icyumweru kitarashyira abantu 5 bamaze kwicwa, bose biciwe muri uriya muhanda. Birababaje cyane kubona abantu bava hano mu mujyi wa Goma, abandi bakava Masisi baza gushakisha ibitunga imiryango yabo bagasiga ubuzima mu mihanda. Turasaba leta gukora ibishoboka ikagarura amahoro, bityo impunzi zigasubira mu byabo, akazi kabo kagakomeza. Watu waelesha kufanya makazi ambayo walikuwa wanafanya mbele ya ukimbizi. Twagerageje kuvugana n'impande zirebwa n'iki kibazo cy'ibikorwa by'ihohoterwa n'urugomo bikorerwa abamotari muri uyu muhanda. Tubona bamwe mu bayobozi b'inzego za leta muri teritwari ya Masisi. Baraka Gabriel uhagarariye guverineri w'intara muri ibyo bice yadusubije agira ati: "Cabavuga ko Abazalendo na FARDC bari gutesa abaturage mwayiranzira ija Masisi ivuye mu mujyi wa Goma, ni kinyoma kidakwiriye, ariko umuntu wese wabukoreshwa n'abandi kuri M23 kugira ngo harabike leta ya Kivu cyangwa leta bagombye kwisubiraho, kuko byanga byakunda nta hantu guverineri w'intara yacu yigeza gucana hantu Felix perezida wacu w'igihugu yigeza gurisha." Naho ku ruhande rwa M23 twavuganye na Lieutenant Colonel Willingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, ntiyabasha kudusubiza kuri telefoni. Atubwira ko yari mu nama, ariko twandikira ubutumwa bugufi agira ati: "Abavuga ko tubahohotera ni bamwe muri babandi batifuza ko amahoro arambye akongera kugaruka mu gihugu cyacu. Abamotari basanzwe bakoresha izi nzira kandi tubarindira umutekano
umutekano. Ibyo bindi rero sinzi iyo babikura n'ikibibatera kubivuga. Twebwe aho tuyoboye hagaragara ituze. Mu matangazo atandukanye yo mu minsi yashize, umutwe wa M23 wagaragaye nawo ushinja ingabo za leta FARDC gufatanya na Wazalendo mu gutoteza abaturage bava mu bice biyoborwa na M23, ibashinja ko bakorana bya hafi nawo. FARDC nayo kugeza ubu ivuga ko M23 ariyo yishyuza amafaranga menshi cyane bakora ubucuruzi bwabo bakoresheje imodokari na za moto baturutse mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Dusuye mu Burundi mbere yo gusozera no makuru ahabandanya kuvuga ubwandu bw'ibihara vy'inkende. Mu kwezi kwa 9 bamenyekanye ko banduye mu makomune 29 kuri 49 agize ico gihugu, bababa 450. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yavuganye na Bolingo Masang yanduriye muri gereza aho yarapfungiwe no kuvuga mu ibohero. Icambere nabanza gukeza abaganga batwakiriye na leta y'u Burundi yashizeho gahunda yo kutuvura kuko ni ingwara mbi kandi babaza cyane, ariko kandi hariho n'ibintu usanga novuga ntinonegura ku bijanye n'ukuntu bayivuga, ukuntu bahimiriza abantu, ni mu buryo bwo kujenjekana, kuvuga uburyo budashimishije cyane, kubera ko naho bavuga ibimenyetso byabo ni nk'ibya malariya ngo uramenye ku mutwe ukazana ibiherehere aho ibambewe. Buriya hari icyo batavuga na cyane cyane nk'ikijyanye n'uko ikarira cyane ku bihimba by'irondoka, ugasanga haraje ibikomere haba ku bihimba by'irondoka by'umugore cyangwa umugabo. Benshi ugasanga bagerageza no kuza kwa muganga barashegeshwe, bararembye, kubera ko bagiye ku mavuriro nk'amasantere de sante cyangwa amaprive cyangwa ku mafarumasi baca babaha imiti ya infection bibaza ngo ni ama-infection. Rero nk'umuntu yayigwaye novuga ntiharakwihimirizwa rishimishije, bakababwiza ukuri ko ihimbura, naho bayise ngo nakaranda k'ibihe jene bitakirimbuzi kubera kirarimbura ibihimba byenda kikabikurako ku buryo abantu barara barakoma induru. Rero nk'umugwayi n'ibyo niboneye nibyo twaganiriye n'abaje bariko baridoga ingene baje bahasesaguriye utwabo, ingene bayikashavu bari bafitiye abaganga babakiriye batababwije ukuri. Muga byose byerekana ko baba abaganga bo ku masantere de sante, baba abakora mu mafarumasi, baba abagwayi ubwabo ntibaba bazi ibintu nyamukuru, bazi ngo ibimenyetso nyamukuru n'ibihere gusa, ariko sibyo. Wowe uko ubifata, uko ubyumva, ni ubuhe butumwa abaganga bari bakwiye guha abarwayi? Ubutumwa abaganga bakwiye guha abarwayi nibaza ko nabo nyine ubwabo uravye nk'ingorane umuntu yaba afise nticaba ari ikintu coroshe, kuko hari igihe abarwayi babiri basanga nko ku bitanda haraye abantu babiri. Ni ukuvuga rero wewe umaze nk'indwi zibiri ukabona uriko uratangura gukira, bagaca bazana uwundi murwayi akijejeta ibihere biturikamwo amazi bakamuraza iruhande yawe. Ni ukuvuga ntushobora kugira icizere co gukira, uca wumva ugasubira kugirana ubwoba. Hama ikigira kabiri, ubukangurambaga bagira canke impimirizwa mu Kirundi ntirishimishije. Rero vuga ko icambere babanza bagatanga inyigisho, na cane cane nka twebwe twayigwaye bakaduhamagara tugashinga intahe, none cyane cyane mu kibano, kuko ingaruka ku murwayi ziba nyinshi. No guhaga uburiro bw'abantu byembere tubana, kuko aho mbaye hoho hari benshi bayigwaye n'ubu bakiri no ku bitaro, abandi batashe, ugasanga bamwe babikanye mu mazu kubera kudatahura ubwo bugwayi. Nk'umuntu apanze ugasanga mwene inzu yaciye iyo nzu ayitangisha n'ubundi muntu kugira kwirukane, yumvikana ko adatahura ko iyo ngwara ibikira, ahubwo usanga nk'abantu bubakanye umwe atahuye ngo yayandiriye mu busambanyi, urugo rugatangura gusambuka, kandi atari nabyo kuko n'abana barayigwara n'impinja bakabyigwara. Kaje nari nayirandiriye no mu gasho, nkumva ko biba byumvikana. Rero nibaza ko ikintu ca mbere gikenewe ni inyigisho. Inyigisho cane cane kw'abo baganga basesaguza abantu bagiye babitura batazi ko ariyo, bakagira kuja kwa muganga barinze kandi bari gukira hakiri kare. Hanyuma ni inyigisho rero ko ahantu hahurira abantu benshi cane cane mu ndongozi zitwara abene gihugu, nakavuga nk'abakuru b'amakaritsiye, abakuru b'ubucimbiri, abanyumbakumi, abaremesha kiyago, bagatahura ko ibimenyetso byayo atari ibyo gusa, bakababwiza ukuri. Niho n'abantu bogira ico bubaha bagatinya. Ubundi bitari uko nko kwitigira ibyagwa bitugirira ko kwa muganga, bibaza ko bizotinda bikagwira rwose mbere bakabura naho babashitse. Wavuye mu bitaro ryari, wamazemo igihe kingana iki? Je ninjiye mbona icambere cyo nari nsanzwe ndi mu gasho mfunze. Ijwi rya Amerika nonga duce dusozerera ano makuru. Mwakoze kudutega abiri, tubifurize kwandanya muranirwa mu byo murimo byose. Ijoro ryiza mu banki no mu vyanyu, kuba maze kuba aho bwije aho butajya naho, mugira umunsi mwiza.